abandi bakambara amapantaro bakaririmbira Imana bakaja kuri podium nabo bariko baja mu ijuru. Noneho hakaba confusion, ni bande bazoja mu ijuru, ni bande batazoja mu ijuru. Rero jewe muri iki kiganiro nashaka ngo tugerageze kugarura turabe neza mbega n'igiki gizotuma abakristo b'ukuri bazoja mu ijuru. Imbere y'ivyo byose bidutandukanya mu matorero, imbere y'ivyo byose vyitwa amadoktrine vyagiye bizirika abantu bamwe abandi bakavyidegemvyamwo, ni kihe kintu c'ingenzi gikomeye c'agaciro kizodutuma tuja mu ijuru. Naha rero nashaka ngo nshike ntitayeho kuri ivyo bintu byose nari mpejeje kuvuga. Ikintu c'ingenzi c'agaciro kituma umukristo ari mu rugendo rw'ijuru ashobora kurukomeza akagenda agashika mu ijuru, ukuzirikana ikintu kimwe cyonyine: urupfu n'umuzuko w'umwami wacu Yesu Kristo, uwo twemeye twebwe nk'umwami n'umukiza wacu. Amen. Kuzirikana urupfu n'umuzuko w'umwami wacu Yesu Kristo, ico nico cyonyine gishobora c'agaciro kidashobora guhara mu bintu byose tubamwo kuri iyi si. Nimba ico kintu kitari imbere yawe utakizirikana mu mutima wawe, ijuru ntushobora kuzoribona, ntibikunda. Yesu nyene aravyivugira ati ni jewe nzira, ukuri n'ubugingo. No kuvuga ngo kandi akongera ko nta uzoja kwa data jewe ntamujanye. None hari yindi siguro yarenza, ariko ga Timoteyo babimubwiye kubera ingwara kandi bazi ko ari umutumufasha gato. Nuko yarazi neza ko Timoteyo nahirahira akanywa byinshi biramwica. Wewe uragwaye Timoteyo, usoma duke tukubere umuti. Nukuvuga ngo wewe ukushatse kuvuga nukuvuga ngo yamwangiye kumwa nyinshi, ariko yarabifitiye ubwo burenganzira. Aramubwira ngo amwe gakeya, ko ndagira ngo ahubwo icatumye amubwira ngo abandi ntibazina bemere kuzina. Ninde wakubwiye ko inzoga ivura estomac? Ziko izivura amibe. Inzoga zivura. Ubu wewe wagwara amibe wanywa inzoga? Nyemerera ko wayinywa. Muganga yayintegetse. Muganga se ni warinda ukubwira ngo uzoje uranywa inzoga? Muganga umuntu nabonye muganga abuze inzoga n'uri kuri antibiotic, uri kuri ya miti nyene ikomakoma. Siko? Ariko ni kihe cyaha Paulo yari kubwira Timoteyo akamwemerera kugikora buhoro buhoro kubw'ibibazo runaka afite? Noneho njewe uko navyenderprete ndinda yari kubwira Timoteyo ati Timoteyo, nzi yuko wewe utagira amafaranga, uri umukene. Ubu rero ntukicwe n'inzara, uzaje wiba buhoro buhoro cyangwa ubesha buke buke kugira ubikunde ubeho. Marakuzimwa zikagushira muri ya maherere, kandi utazimwoye ntiwoja muri ya maherere, ariko kubera ko wazimwoye uraja muri ya maherere. None wazimwoye zigukoresheje, wagiye muri ivyo kubera wagize iki? Wamwoye inzoga, warengeje, wanyoye uraborerwa. Akaboregwe Bibiliya irakanga, nanje ndakanga. Nanje ubwanje ndanka imborego. Yego, ndanka abantu baborego. Ariko sinanka abanyu. Oya, nanka ababorego. Cyo kimwe sinanka abantu bafungura, nanka abahaga bakarenza urugero, bagatura amangati, abo ndabanga. No kuvuga ngo wewe kumwe inzoga nta kibazo. Ikibazo nukuboregwa. None ijambo ry'Imana ariko gahaboregwa wamwoye ndakubaje ngo byakubwiye ngo ega nubundi haturamanga tuwariye. Waturamanga ati ntacu umaze iminsi 3 utarya. Aho bwiyumbaza ngo ni yihe nzoga iborera umuntu, urugero uruhe? None bonywa akarahuri kamwe ka Primus canke akatuyoga tw'amasaka imwe yadukujije twese iwacu, ko mbona twakuze tukaba abantu bazima kandi twarasomako, ariko ntabwo twaborerwa. Abavyeyi bacu baraguhuga somaka gezaho bakakurimitiraho, wasoma rimwe bakakubwira vayo,
genda bari bazi ko kuborerwa ari bibi twe bakaturinda kuborerwa bakagusomya rimwe. Ariko Bibiliya hari ahantu ivuga ngo mwirinde ibisindisha ibiborezi mubyirinde, ariko ntibakubwiye ngo ntubikore ko canke ntubifate. Ibyirinde ubyirinde, reka kwirinda ikintu nuko utagikoresha. Kwirinda ikintu je ndashobora kuvuga nti iyi nzira bambwiye ko ibirimo amamine, siko bakakubwira bati nuyicamwo minde ziraguca amaguru, ariko ntibisigura ko umuntu wese ajya kuhaca ajya gucika amaguru. Uwuhura niyo mine iramurandura, ariko hari undi ashobora kuyica iruhande akarengana. Ni ukuvuga amahirwe ya Paul siyo ya Yozefu. Hello guys, turabasuje cyane aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Tubifuriza ibihe byiza byo kubona Imana, mubona Imana mu buzima bwanyu, bari guca mu buzima bwiza. Imana ikomeze ibigenze neza, n'abatamerewe neza mwihangane, Imana irahari ku bwanyu kugira ngo ibagirire neza. Uyu munsi ushobora kuba utamerewe neza, ariko ejo ni heza. Ejo Imana iraje ibihindure, kuko Imana niyo mugenga w'ibihe. Rero turabaramukije cyane aho muherereye, tubabwira ngo turabakunda. Abakunzi bacu turabashimiye cyane uburyo mukomeza kudukurikirana, nibyo bidushiramo intege bigatuma dukomeza uru rugendo turimwo twatangiye bwo kubaha ibiganiro byiza byubaka ubuzima by'ubwenge. Rero tubahaye kaze kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Tukaba dufite umutumirwa wacu musha hano, kandi ndizera yuko ikiganiro tugiye kuganira ni ikiganiro gifasha imitima yacu twese, kuko nanje ndimwo mu bagiye gufashwa ndetse nawe arimwo mu bafashwa. Rero turakwakiriye cyane ngo wegere. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze cyane. Ndabashimiye cyane menyesha makuru, kandi nanje numva nishimye cyane kugera hano ni channel yanyu SPS Bar Official. Naja nkurikirana ibiganiro byanyu, ariko nanje no munsi ngiriwe ubuntu bwo kugira icyo nanje nshikirije kugira ngo lo public bakurikirana nanje ngira icyo nterereye. Bwanyu murakoze. Urakoze cyane, turakwakiriye kandi urakoze cyane kuvuga ku introduire, ariko ndashaka ko wivuga abantu bakumenye, kuko nje ndakuzi uri umukozi w'Imana dusengana. Kuba nkuzi hariho benshi batakuzi, wenda n'abandi benshi mu bakunzi bacu barakuzi, ariko abatakuzi barahari. Rero twatangira wivuga. Karibu. Murakoze. Ku mazina yanje ni Felix Barizesa. Sanzwe ndumuvuga butumwa mu ishengero PCM. Nkaba nubatse n'umugore umwe, tukaba dufise abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Urakoze cyane. Imana yarabahezagiye cyane, yabahaye ibitsina byose, iragahezagiye. Iyo Mana yo mu ijuru tuyihaye icubahiro. Rero turakwakiriye cyane ngo wisange muri iki kiganiro tugiye gukora, wumve yuko ari nka kwa kundi uzuhagarara ku gatuti ukatwigisha, kuko uri evangeliste. Rero tuguhaye kaze. Topic y'uyu munsi nifuza yuko utuganirira ni topic ivuga ngo ni ikihe kintu c'agaciro ku mukristu uri mu rugendo ruja mu ijuru. Ni iki c'agaciro ku mukristu uri mu rugendo ruja mu ijuru. Twese turavuga ngo turi mu rugendo, uwahamagawe cyangwa se umukristo wese aba ari mu nzira, kandi iyo nzira ni nyine n'urugendo ruja mu ijuru. Rero nshaka ko uyu munsi tuganira ikintu kivuga ngo ni iki c'agaciro ku mukristo uhawe uja mu ijuru. Ni ikihe kintu cangombwa, ni ikihe kintu gikenewe ku mukristo uhawe uja mu ijuru. Rero niyo topic nifuje ko tuganira. Karibu cyane. Murakoze cyane. Murakoze.
waruvuze uti niyumve nka kumwe mpora mba cyane ego ariko no munsi nja kuvuga ntandukanye n'imvugo zanje zo kuri podium ego buriya kuri podium ntabwo umuntu avuga ngo yisanzure bivanye n'ama restriction de l'église kuri podium uravuga mugabo hariho de balize utorenga bivanye n'ingene ishengero ritunganije n'ingene ubuyobozi bw'ishengero bumeze ariko ku biganiro bene ibi turabikunda kuko tuja tuvuga izo barriere iri n'itorero uvugiraho ibintu byose ego noneho tukavuga tugapusa plus loin ego kandi ivyo nja kuvuga hatagira umuntu bija gutsitaza ego ariko ndashaka ngo umwe wese yumve ko umutima wiwe hari ikindi kintu gishasha cubakitse muri we ego abantu benshi ko baratsitara iyo ugiye en dehors iyo urenganye imirongo no kwita ngenderwa ko y'amashengero ari byo twita mu gifaransa les doctrines ariko ubundi les doctrines z'ishengero ntabwo zitwara umuntu mu ijuru oya ni no vuga ngo ni n'ama règle de conduite bashinga ngo umukristo ari muri iyi communauté azogengwa n'ibi tukome n'umuryango ufite ukuntu ugenda bimwe tuza tukavuga ngo uburere bw'umuryango ariko uko umuvyeyi ashinga amategeko mu rugo iwe siko kenshi abana bayagenderamwo bashobora gutera intambwe zikomeye cyane mu buzima kubera ayo mategeko kuko hari igihe haba amategeko meza n'ikindi gihe hashobora kuba amategeko mabi atuma uwo mwana hari ahantu agarukira ugasanga hari ahantu uwo mwana agarukira kandi yari gushobora gutera iyindi ntambwe no mu mashengero niko kuko kandi iyo ayo mategeko bayabwira abantu bakayigisha abantu ntabwo bayatahura cyo kimwe hariho abayafata bakayahindura ibigirwamana kuri bo rero ayo mategeko kenshi ntahabajana mbese ni ukuvuga ngo amategeko si yatujana mu ijuru oya amategeko ntiyoroha kutwara mu ijuru doctrine y'ikanisa ntidutwara mu ijuru ushobora kugutwara mu ijuru oya ama doctrine kenshi uzorabe mu matorero barabuza ibintu nk'abantu b'abakenyezi ugasanga bafatira ku bintu by'imishatsi bakavuga ko umukenyezi defrize imishatsi kizira gusuka imishatsi kizira kwambara amahereni no kwambara amashenete kizira ivyo bakabibuza abandi bakabireka noneho ugaheza ukavuga uti ese aba ko babibuza aba nabo bakavyemera none ikibi kirihe kuko iyo ikintu kibujijwe nuko kiba giteje ikibazo noneho bamwe bakabibuza abandi bakavyemera abantu bakavuga bati umukristo twemera akijijwe neza n'utanywa inzoga abandi inzoga bakazireka zikanyobwa ugasigara wibaza none ni kubera iki aba baja mu ijuru barareka inzoga zikanyobwa aba nabo bariko baja mu ijuru ariko babuza kunywa inzoga ugasanga abandi batangisha ivy'icumi mu matorero abandi ntibabitoze noneho bakakubwira ngo udatanze ic'icumi ni wa muvumo ni ukuvuga ngo ntiwohezagirwa udatanga ic'icumi ugaca usanga umuntu agiye muri frustration yananiwe gutanga ic'icumi kuri uku kwezi akama umutima wiwe udasubira gutekana akabona ko agiye muri wa muvumo ariko ico ndico gutwara mu ijuru ko wagitanze ic'icumi kandi ntico nagusivye ijuru kubera utanagitanze
abariko barabikurikira ibi ntibaje gutsitara kuri ibi ndiko ndavuga ariko niko kuri ugasanga bamwe bavuga amapantaro abandi bakayemera noneho umuntu akakubwira ngo ntukaje kuririmba ntukaje kuri podium ntukagire iki ngo wambaye ipantaro kandi ayo ni ya matorero yose ahaja mu ijuru ayo n'amatorero ariko aja mu ijuru abandi bakambara amapantaro bakaririmbira Imana bakaja kuri podium nabo bariko baja mu ijuru noneho hakaba confusion ni bande bazoja mu ijuru ni bande batazoja mu ijuru rero jewe muri iki kiganiro nashaka ngo tugerageze garura turabe neza mbega n'igiki gizotuma abakristo b'ukuri bazoja mu ijuru imbere y'ivyo byose bidutandukanya mu matorero imbere y'ivyo byose vyitwa amadoktrine vyagiye bizirika abantu bamwe abandi bakavyidegemvyamwo ni ikihe kintu c'ingenzi gikomeye c'agaciro kizodutuma tuja mu ijuru naha rero nashaka ngo nshike ntitayeho kuri ivyo bintu byose nari mpejeje kuvuga ikintu c'ingenzi c'agaciro gituma umukristo ari mu rugendo rw'ijuru ashobora kurukomeza akagenda agashika mu ijuru ni ukuzirikana ikintu kimwe conyene urupfu n'umuzuko w'umwami wacu Yesu Kristo uwo twemeye twebwe nk'umwami n'umukiza wacu amen kuzirikana urupfu n'umuzuko w'umwami wacu Yesu Kristo ico nico cyonyine gishobora c'agaciro kidashobora guhara mu bintu byose tubamwo kuri iyi si nimba ico kintu kitari imbere yawe utakizirikana mu mutima wawe ijuru ntushobora kuzoribona kibikunda Yesu wenyine aravyivugira ati ni jewe nzira ukuri n'ubugingo no kuvuga ngo kandi akongera ko ntawe uzoja kwa data jewe ntamujanye no kuvuga rero ngo utemera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ntahuhaye uja kandi ntushobora kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe utemera ugupfa kwiwe no kuzuka kwiwe turi kumwe ni ukuvuga ngo urupfu rwa Yesu no kuzuka kwiwe la mort et la résurrection de Jésus nivyo bigarantisa ubuzima buhoraho ico bita la vie éternelle niyo garantie de la vie éternelle gusa nta kindi na kimwe ivy'amategeko byose nta na kimwe nta naho vyo kujana oya tibikunda kuko Yesu yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko ngo ariko naje kuyashitsa kuyakomeza ni ukuvuga ngo amategeko yari yagenewe abatizera kuko imbere y'ukuza kwa Yesu Kristo nta kwizera kwariho noneho hategerezwa kuba ikindi kintu kirejisa iyo societe iyo communauté kugira ngo abantu batinye bamenya ati gukora iki ni bibi gukora iki ni bibi gukora iki ni bibi gutyo ariko Yesu amaze kuza yaravuze ati itegeko riza riruta ayandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda kuko jewe nkunda mugenzi wanje nk'uko nikunda nta kibi no mwifuriza kuko ubwanje jewe sinifuza ko ari kibi comba ico rero ntifuza ko comba heretse wiyanze muri ico gihega wiyanze ntibikunda ko muri kamere mere y'umuntu kwiyanka ntibibamo umuntu agizwe no kwikunda ijana kwijana burya turakunda Yesu ariko uzorabe neza tubanza kwikunda tubanza kwikunda noneho tugakunda Yesu mu nyuma ariko twari dukwiye kubanza tugakunda Yesu tukabona kwikunda hanyuma nawe akadutera kwikunda kandi niho guheza ukikunda neza rero ikindi la mort et la résurrection gupfa no kuzuka kwa Yesu nibyo bigaragaza urukundo nyakuri rw'Imana yakunze abantu bayo atacishingiye kuko nta kiguzi twari dufise na kimwe twari guha Imana kugira idukunde oya nta na kimwe n'urupfu no kuzuka nibyo bigaragaza la valeur de l'amour de Dieu aux hommes
hanyuma ikindi bigaca bituma ivyizigiro twari dufise biba novuga biba réel, novuga une réalité. Donc ivyizigiro vy'ubuzima budashira, ivyizigiro vyo kuja mw'ijuru bigaragazwa n'ivyo bintu bibiri. Urashobora kuvyizera mugabo hakagera igihe ukamenga wobikekeranya, ariko hamaze kubaho gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, vyagaragaye ko natwe dufise ubuzima bwo muri kazoza, une future vie éternelle. Nubwo no munsi twopfa dufise assurance ko turi muri Kristo, ko tuzozura. Turi kumwe. Amena. Haleluya. Haleluya. Ikindi bigaragaza ugutsindwa kw'ikibi, ineza, urukundo vyatsinze ikibi. No kuvuga ngo ivyo bintu bimaze icaha kimaze gutsindwa, urukundo rw'Imana rukagaragara, ivyizigiro bikaja habona, ikibi kigatsindwa, donc turi muri assurance totale yo kugenda mw'ijuru, yo kubona Imana, yo kubona Imana, kuzabona Imana. nta Yesu nta Mana, nta Mana. Oya abenshi ndazi kwibi bashobora kuvyumva bakavuga bati wewe uriko uraswaganya, ariko iki ndemeye kugiswaganya ko kandi jewe aha ndiko ndavugira aha c'est un mensonge positif. Nimba harabibaza ko ari kinyoma, reka ndagihindure un mensonge positif. Ariko jewe ni ukuri kw'Imana kugaragara, ndagihamya, ndavyemeza n'umutima wanje. Nibyo kabisa. Nimba utemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ko yagupfiriye akakuzukira, nta bugingo ufise. Nta bugingo ufite. Oya. Nuko rero hanyuma ivyo rero bigaragazwa n'ibindi bice nka bitatu tuja gukurikira. Mbega urupfu rwa Yesu rwagaragaye nk'iki? Tubibonamwo ibice nka bitatu. Urupfu rwa Yesu ubwa mbere rugaragaramwo sacrifice, kuvuga igitambo, kwitanga. Yaritanze. Rero mu kwitanga kwa Yesu, Imana ikamutanga adupfira, igitambo cadukuriyeho ibyaha. Nta ya mapfizi, nta za mpene, nta za nyoni, nta vyaki, ya maraso y'ibikoko twarayaruhutse. Ubu turatuje kuko hari ico Yesu yakoze ku musaraba, yatubereye igitambo kizima, bijya twarabisezereye. Ikindi gikurikira, bidukuriraho ivyiyumviro vyo kwiyagiriza ikibi. Buriya iyo umuntu atacunguwe yama yiyagiriza ikibi muri we, akama yumva ari mu bibi, ukikirwa. Mbese n'ibyo wakoze mbere bikagenda bigaruka, umutima ukakugaruruka, kwereka kuri umunyamahanga, bigaruka. Donc le passé ikaguculpabiliza. Ariko kubw'urupfu rwa Yesu ikuraho la culpabilité du passé, ukumva umerewe neza, ukumva widegemvye, kuko uvuga uti naracunguwe. Naracunguwe. Kera ni gato ngomba gucishamo. Ale l'église no kwita primitivement, hamaze kubaho l'église catholique, harabaho ibintu bita ama indulgence. Ni ukuvuga umuntu yakoze icaha, uburongozi bw'i Roma kwa Papa bwari bwarashinze ibiciro vy'amafaranga bivanye n'icaha wakoze, ukagenda ugatanga amafaranga kugira uharigwe ivyaha. Noneho wabura umukene utagira amafaranga, waca uronka igihano co kuduga ama escalier, ivyo bita les marches d'escalier. Urabona ama escalier aduga cane, wagira marche à genoux, ama escalier 136 à genoux. Uri à genoux
ukayaduga 136 marche d'escalier ,36 noneho waheza ukagaruka bakakubwira ngo urababariwe. Donc ni naho havuye yuko ishengero rya mbere ryatanguye kwiyonkora kuri l'Église catholique, c'était l'Église luthérienne nabo kwa Luther, nibo bavuze ati no ivyo bintu z'ama indulgence turavyanse, turabigwanije, ntibishoboka. Donc umuntu atabagwa no kwizera kwiwe. Baza bavuga ngo ivyo byabaye après Jésus Christ canke byabaye après Jésus Christ. Niho rero bavuga ngo seule la foi sauve. Bama biyonkora ku burongozi bwa Papa w'i Roma bati no. Urumva ko bari banse ikintu kijanye n'amafaranga. Bati ama indulgence trials. Umuntu kwizera kwiwe niko kumutabara, niko kumukiza. Ariko mu nyuma naho ne bimaze kubuko byarahindutse, hazamwe abandi baravuga ngo ukwizera nta bikorwa ngo kuba gupfuye. Nabo babizana uko. Noneho abandi baraza bati oya ivyo byonyene ntibikwiye nyabuna ibi nibi. Abandi bagenda bagarukana rero twatuntu twa kera batangura kudukwega bakwega. Noneho jewe twagira ico dupfa nta masohoka ngasohokana n'abagenzi banje tukagenda tukigirira kandi kantu natwe. Urumva kubera tunenze twatuntu twimigenzo twasubiye kwaduka mu matorero gutyo gushika naho no munsi dufise amatorero menshi atagira adaharurika. Ariko ugende uyagenzure usanga bamwe bose bafise abandi utu. Ntukarye, ntugakoreko, ntukagire gute, ntukambare gute, ntukagire ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo ntacyo byodufasha na kimwe mu rugendo rwacu rwo kuja mw'ijuru. Ikigira ico kidufasha wavuze ngo nukwemera urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, ukabizirikana ukemera ko yazutse, yagupfiriye akakuzukira. Kwemera ko yapfuye akazuka gusa ntibihagije, yagupfiriye akakuzukira wowe ku giti canje personnellement, yampfiriye akanzukira. Nico c'ingenzi nkabizirikana, kuko ivyo iyo bizirikana bigutuma hari ibindi bintu byinshi utabugikora mu bugingo bwawe. Mpemu yera arakugenderera akama kubwira ati iki ni kibi, iki ni kibi, iki ntugikore. Ariko ntubitumwe nuko hari umuntu ariko aragutegeka kutabikora. Wambaza n'uburorero uti none nibiki nabikubwiye n'ibiriya nyene bona mu maeglise. None kuba bo kubwira ngo nk'ubu bambaye ishenete, none umupentekoti ntiyakubwira ko utazoja mu ijuru, uravyemera? Oya se novyemera. Kubera iki se kandi yirirwa arigisha abantu biwe ko wambaye ishenete ataja mu ijuru? Nuko ari ubwibone. Nuko nzi ko muri Bible ntaho bimbuza kwambara ishenete. Ariko we warahakwereka, arahindukira akahakwereka umupentekoti. Buriya ntugire ngo niyo wakwereka. Aro ivyo rero biva kuki? Biva mu kwinterpreta ivyanditse vyera vy'Imana. Umwe wese akavyenterpreta bivanye n'ico agomba kugeraho. Ku ntumbero ziwe bwite. Agaheza kitwaza ijambo ry'Imana ku ntumbero ziwe bwite. Nigeze kumva yari nk'ibrage, yari umusore ariko aradraga umukobwa. Noneho umukobwa aramurahira. Ari umukobwa yamenye Imana, aramubwira ati ibyo sinopfa. Yamamubwira ati none Matthieu 7:7 ntiwosoma ukaraba uko handitse. Ati none ndagusaba ukanyima kubera iki kandi muri Matayo 7:7 bivuga ivyo si ijambo ry'Imana. Umukobwa aramubwira ati koma Satani. Ariko ubundi hari abantu bitwaza ijambo ry'Imana bashaka kugera ku ntumbero zabo bakazitwaza bakakubwira ngo soma ngaha. Ariko ugiye kuraba neza le contexte general yico ivyo bintu byagomba kuvuga bitandukanye n'ivyo ariko arabwira.
kuvuga ngo abantu basoma ijambo cyane kuko ikidutsinda nuko tudasoma ijambo bakaza bakadushiramwo ico bo bifuza noneho tukagendera kuri cakindi ariko umuntu wasomye ijambo uramenya ngo iki bacanditse bashingiye kuri iki niki catumye bandika gutya si kubera uku bacanditse bashingiye kuri iki ngiki none niba hari abantu bakubwira isabato kandi barayihagaze koga nka kumumenga isabato nico cagezwe cyonyine kiri muri Ancien Testament muri Bibiliya yacu bagihagararako isabato bayihindura nk'ikigirwamana none isabato ijana umuntu mw'ijuru umuntu wa mbere yayishe ni Yesu kandi abo bantu bemera Yesu mugabo umunsi yica isabato kandi ni navyo vyamuviriyemwo kumwica na kumuhiga kubera ko yishe ya mategeko yabo ya sabato ryabo ariko ya doctrine yabo ariko se mu byagezwe birenga 613 Bibiliya tubwira isabato koko nico cyagezwe kimwe gikwiye kubahirizwa bakagihagarara ko gushikaho bagishira imbere ishengero rikahagarara rikubakira ku isabato koko hamwe umuntu yuba atubahirije isabato akaba yamenje none isabato itwara umuntu muco ntabwo bihuri kandi Yesu nyine nk'uko wabivuze yagiye akora ku isabato kugira ngo abereke ko nta kamaro kabo ariko ibyo uno munsi hariho ababihagararamo akakubwira ngo wowe utubaha isabato uri umupagani kandi akabibwira abayoboke biwe bakabyumva ko umuntu atubaha isabato ni umupagani iyo ni doctrine mbi uno munsi y'ubuyobe iri mu nyigisho abantu bari kubarigisha abanyamashengero yego dufate ikintu kijanye n'inzoga bakakubwira ko umuntu agikora ku icupa anywa agacupa ngo umuntu ni umunyabyaha umunyabyaha gute ubu ni umunyabyaha gute kubera yanyoye akayoga ngo ni icyaha kandi bakabyigisha abayoboke rwose n'umwete mwinshi kandi abayoboke bakabyumva babona umuntu anywa inzoga ngo dore abapagani bakabacira imanza ngahe reka tube nk'abavuga kuri ico kintu kuko nanje wenda niko mzumva ko umuntu wamuye inzoga yakoze icaha ngahe bankudusobanurira kumwe inzoga si icaha reka imbere yuko hagira ico ndakivugako reka turabe Bibiliya mu Bikorosayi mu Bikorosayi 2 reka turabe kuva ku murongo turabe duhere ku murongo wa 20 siko baravuga ngo asangwa mwarapfanye na Kristo mukareka ibya mbere by'isi niki gituma mwemera kuganzwa n'aya mabwirizwa nk'abazokwama bari ku isi uhumve neza aha niki gituma mwemera kuganzwa n'aya mabwirizwa ngo nk'abazokwama bari ku isi ya mabwirizwa rindira munsi bayakubarire Abakolosayi kabiri duhere ku murongo wa 20 bakanga kabiri Abakolosayi kabiri chapitre 2 verset 20 verset 20 haravuze ngo nuko rero nimba mwarapfanye na Kristo mukaba mwarapfuye ku migenzereze ya mbere y'iby'isi niki gituma mwemera kuyoboka amategeko y'imihango nk'aho mukirabizi manuka kuri 21 ngo ntugafateho tugasogongereho ntugakoreho 22 kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe
iyo biriwe biba biheze noneho mugakurikiza amategeko y'inyigisho by'abantu aho reka dushake tugarukira ngo reka tugende gato kuri 23 baravuga ngo ayo mabwirizwa koko afise ishusho y'ubwenge kuko abwiriza gusenga nk'uko abantu biraritse no kwicisha bugufi no kwibabaza umubiri ariko ntagira ikimazi cyo kubuza ukwifuza kwa kameremere k'umuntu ntabuza ukwifuza kwa kameremere k'umuntu ntabuza ariko ntagira ikimazi cyo kubuza ukwifuza kwa kameremere k'umuntu ni ukuvuga ngo abana b'abantu akubwira ngo ntukajye ko ntukanywe ko ntugakore ko ngo kandi iyo ubiriye biba birambiye iyo uriye bya bintu biba birambiye ni ukuvuga ngo ugiye ariya mu baroma 14 ndagira ngo hari umurongo uvuga ngo mu gifaransa bavuga ngo les faibles dans la foi ne mangent que des légumes ngerageje mu kirundi biravuga ngo abanyantege nke abo kwemera guke barya imboga gusa ni ukuvuga ngo abo bantu ntiborya inyama bokubwira ati je sinorya inyama y'igikoko bakereye canke iki ahubwo Imana yashizeho ibikoko kugira tubige yes bidutunge yego ariko ukumva ngo ntiyorya inyama kandi barahari abo bantu batarya inyama ngo ntiyorya amafi niyogira iki noneho ijambo ry'Imana rirambwiye ngo abagira ukwemera guke barya imboga gusa naho bataniye n'abagira ukwemera guke batinya kunywa ku gacupa none se ariko reka nkubaze niba nawe ukiri muri abo bumva ko agacupa rica n'ubu ndaca egare icyaha siko reka nkubaze ikibazo aho Paulo ko yabwiye Timoteyo mwananje kubw'indwara zawe baravuga ko Timoteyo yaragwaye izami ngo yari afite estoma ikimubabaza cyane rero we kubw'indwara zawe uje usoma gake duke siko uje usoma duke none hari yindi siguro yarenza ariko bwa Timoteyo babimubwiye kubera ingwara kandi bazi ko ari umutundire gato ego nuko yarazi neza ko Timoteyo nahirahira akanywa byinshi biramwica wewe uragwaye Timoteyo usoma duke tukubere umuti nukuvuga ngo wewe ukushatse kuvuga nukuvuga ngo yamwangiye kumwa nyinshi ariko yarabifitiye ubwo burenganzira aramubwira ngo amwe gakeya ko ndagira ngo ahubwo icatumye amubwira ngo abandi ntibazina bemere kuzina ninde wakubwiye ko inzoga ivura estoma ziko izivura amibe inzoga zivura ubu wewe warwara amibe wanywa inzoga nyemerera ko wayinywa muganga yayintegetse muganga se niwarinda kukubwira ngo uzoje uranywa inzoga muganga umuntu nabonye muganga abuze inzoga n'uri kuri antibiotique uri kuri ya miti nyene ikomakoma siko ariko ni kihe cyaha Paulo yari kubwira Timoteyo akamwemerera kugikora buhoro buhoro kubw'ibibazo runaka afite noneho njewe uko nabyinterprete ndinda yari kubwira Timoteyo ati Timoteyo nzi yuko wewe utagira amafaranga uri umukene ubu rero ntukicwe n'inzara uzaje wiba buhoro buhoro cyangwa ubesha buke buke kugira ubikunde ubeho ivyo Paulo yari kubikura mu kanwa kiwe akabwira Timoteyo ko yamubwiye ati uje unywa duke kubw'indwara zawe none ari kumubwira ati kubw'ubukene bwawe uje ubesha buhoro njewe uko mbyumva papa evangeliste nukuvuga ngo inzoga zirabujijwe ariko kubera ikibazo Timoteyo yari afite
baramubwiye ngo uzumwa gake zirabujijwe ni bibi kuzikoresha ariko uzumwa gake kugira ngo kakuvure. Reka tugendere muri iyo angle yawe. Ego noneho Timoteyo uno munsi ntabwo agwaye jewe Timoteyo siko tumure kuri ya Timoteyo wa kera tuje kuri jewe Felix. Jewe uno munsi abana ntibari burye siko ntibari burye byacanganye imbere n'inyuma rien nta n'igikoroti. Noneho kugira ngo abana banje barare bariye ningerageza nkabwira papa Shama urabona burya je mfite akabazo gato wampaye 30,000 ubwo nabigusubiza nkahijya ejo kandi nzi neza ko ntavyo nzamusubiza ko ntavyo nzaronka siko nkozike simubeshe sindamubeshe sindamweskurutse siko none ico kandi nagerageje kutamubwira umuriyoni naciye bugufi ndamubwiye 30,000 canke 10,000 kugira ngo atambwira ngo ntayo mfite ariko ndamubwiye ntibane murabuntereze 10,000 nzoya gusubiza ejo canke ndayaguha inyuma y'amasaha 2 hari message kandi uziko ntawe nta nayo nzoronka n'icumweru kizarangira n'ukwezi kuzarangira ntayo mbonye. Noneho ako ngako nagakoresha Paulo yokampanura canke tureke Paulo tuvuge wewe ako wokampanura ati rabukuntu wohenda oya sinoya wakaguhanura kubera iki kubera ko ari icaha. None Paulo yahanuye Timoteyo gukora icaha buke buke. Noneho ibyoga biratandukanye papa era ntabwo bitandukanye n'ukuri kumwe. Timoteyo yaragwaye ntabwo abana banje kurara inzara si ikibazo. Ico cari kibazo ca Timoteyo. Abana banje kurara inzara si ikibazo. Canke nintabesha mpave ngenda kwibutike ndere ku munyebutike yinjiye indani mu gipangu nterura ikiro c'umuceri ncomoke niruke ubwo ngo nukubera abana banje bari burara ubusa bataja kurara. Sawa tuve mu ruhande rwanje sibyo tuje mu gwawe wowe uvuga ko Paulo yabimubwiye kubera kwanga kwamwa byinshi muri je ndabifata muri context zibiri. Ashobora kuba Timoteyo yarasanzwe anywa inzoga akamubwira ati uje ureka kunywa nyinshi wa mugabo uranagwaye parayera kunywa budogo kubera iyo estoma yawe canka agashaka kumubwira ati Timoteyo ashobora kuba yavuga ati inzoga sinopfa ndayishize mu kanwa akahindukira akamubwira ati nyabuna kuby'indwara zawe kunywa budogo izo hipoteze zibiri zanje zose zirashoboka kuko abanyisirayeli ico nzi ni kimwe baranywa inzoga barazinywa kandi Timoteyo ntabwo yari umunyisirayeli. Timoteyo yari umugiriki kandi abagiriki bari abapagani. None urambwira ngo yari kumubuza kunywa gute? Yaramubwiye ati kunywa budogo we ugwaye estoma utaja guherera rimwe na rimwe. Ariko mu yandi majambo have tubigira impaka inzoga ubwayo kuba woyinywa nimba Bibiliya yambwiye ngaha ngo icuriye kiba kirangiye icunyoye kiba kirangiye kiba giheze. Ikibi ni kimwe nikija guhindukira kiva muri wewe siko nimba nyo iyo nzoga ngaja guhindukira ntuka abantu bose ntera amabuye abantu kwibarabara iyo nzoga nkwiye kuyireka. Ni nkuko ntanguye kurya ngahaga cyane ngatangura gutura mangati abantu ndabendispose nkwiye kubireka kurya cyane nkajya ku rugero. Ubundi inzoga ubwayo ntabwo ari icyaha. Je ndahamanya n'ijambo ry'Imana ko kunywa inzoga ntabwo ari icyaha ariko kunywa inzoga ukarenza urugero yagukwegera mu cyaha. Urakoze cyane kuvuga ico kintu ariko reka nanje mvuge gutya kumwe inzoga nje uko mbifata nica kubera ko umara kuzimwa zikagushira muri ya maherere kandi utazimwoye ntiwoja muri ya maherere ariko kubera ko wazimwoye uraja muri ya maherere. None wazinyoye zigukoresheje wagiye muri ivyo kubera wagize iki? Wamwoye inzoga warengeje wanyoye uraborego akaboregwe Bibiliya irakanga nanje ndakanga. Nanje ubwanje ndanka imborego ego ndanka abantu baborego ariko sinanka banyu ntiwanka oya nanka baborego
cyo kimwe sinanka abantu bafungura nanka bahaga bakarenza urugero bagatura amangati abo ndabanga. ni ukuvuga ngo wewe kumwe inzoga nta kibazo, ikibazo ni ukuborerwa. None ijambo ry'Imana ariko gahaborerwa uwamwoye ndakubajije ngo byakubwiye ngo yega n'ubundi haturamanga tuwariye waturamanga ati ntacu umaze iminsi 3 utarya. aho bwiyumbaza ngo ni yihe nzoga iborera umuntu urugero uruhe none bonywa akarahuri kamwe ka primusi canke akatuyoga tw'amasaka imwe yadukujije twese iwacu ko mbona twakuze tukaba abantu bazima kandi twarasomako ariko ntabwo twaborerwa. Abavyeyi bacu baraguhuga somaka gezaho bakakurimitiraho wasoma rimwe bakakubwira vayo genda bari bazi ko kuborerwa ari bibi twe bakaturinda kuborerwa bakagusomya rimwe. ariko Bibiliya hari ahantu ivuga ngo mwirinde ibisindisha ibiboreze muvyirinde ariko ntibakubwiye ngo ntubikore ko canke ntubifate ibyirinde ubyirinde erega kwirinda ikintu nuko utagikoresha kwirinda ikintu je ndashobora kuvuga nti iyi nzira bambwiye ko ibirimo amamine siko bakakubwira bati nuyicamwe minde ziraguca amaguru ariko ntibisigura ko umuntu wese aja kuhaca aja gucika amaguru ubuhura niyo mine iramurandura ariko hari undi ashobora kuyica iruhande akarengana. Ni ukuvuga amahirwe ya Paul siyo ya Yozefu. Bakubwiye ati ijya nzira irimwo mine nuhaca iraguca amaguru ubundi akavuga ati je ndarengana bakubwiye ngo uhirinde bakabwiye ati iriya nzira irimwo aduyi uyirinde irimwo aduyi ubundi akayicamwa umwe akahaca agasanga akarengana tukome nawe wewe nawe ukahaca aduha akagukubita urusoro mu mutwe. Ariko badusavye twese kwirinda tuhirinde pe ntiduhirahire tuhirinde mugabo je nkavuga nti je ndahaca kandi ndarengana ubundi akavuga ati na Felix aragiye akarengana bakamukubita urusoro. Saura koze irinde ibiborera ariko ntabwo bisiguye ngo ninsomaho je ngo je nshobora kunywa vere zibiri simboreko icupa ryose simboreko ntaguma ndi muzima ariko wewe wanywa ikirahuri kimwe ukamuboreko wewe rero ariko kera waborewe wewe rero cyakuboreje ni cyakindi wewe rero waborejwe n'ivyo je nanyoye ntivyamboreye wewe rero nubona ushobora kunywa vere imwe ikakuborera uhere ngaho uyireka inzoga ntabwo ari yawe izobibaye icaha ariko izobibaye igiki ntibaye icaha kubera ko waborewe. Nanje nakubwiye nti ureke kuko we nunywa duke gusa uzaboregwa nuborega uzaburi mu caha ariko je nanyoye icupa sinaborewe none ndi mu caha. Ariko tuje tubivugana kukuri nitujane je none nakubwiye nti iki kiganiro sinshaka ko gitirimutsa abanyamashengero oya ibi kuri podium ntavyo novuga kuko nzakarimbi kishengero nzi doctrine zishengero ariko ubu ndiho mbivuga nka Felix sindiho mbivuga nk'umuvuga butumwa. Paulo yavuze ati uwo bishobora yoreka kurongora akamera nkanje atari kivyo mbivuga nka jewe Paulo simbivuga nka Paulo intumwa y'Imana. Ego urakoze cyane reka tuje muri conclusion kuko ko ndabona kiganiro cagize umutwe muremure none se comme conclusion urumva wafasha iki watwerera iki kuri izi ndangagaciro twifuza yuko umukristo yagira aka gaciro tugakomeze gute tubigenze gute kare ikintu c'agaciro muri ivyo byose ni ukwizera kwawe guhamanye n'umutima wawe yuko Kristo yagupfiriye wewe akakuzukira kuko urukundo rw'Imana ruri mu gupfa kwa Kristo uguhanagurwa kw'ibyaha kuri jewe biri mu rupfu rwa Kristo
ukuvaloriza kutasubira kuba culpabilize ngo name numva umenga ndacara umunyabyaha biri mu kimazi Kristo yitanze ku musaraba. Noneho mu kuzuka kwiwe ni garanti jewe ndonka ko nanje nzozuka. Buri iyo Kristo atazuka nta garanti nimwe tuba dufise uno munsi. Urupfu rwari kuba rwamumize, rwari kuba rwamutsinze, ariko kugaruka kwiwe akazuka sinye ko yatsinze urupfu. No kuvuga ngo jewe nanje umwizera nanje nzotsinda urupfu. Je sinzatsinda urupfu kubera ntanywa inzoga, sinzotsinda urupfu kubera ntatanga icicumi, sinzotsinda urupfu kubera ntambara ishenete, sinzotsinda urupfu kubera ntakora ku bintu byose ibintu nabiriye, sinzotsinda urupfu kubera ntambara igitambara mu shengero. No, nzotsinda urupfu kuko nizera ko Kristo nawe yazutse. Nico kinyemeza ko nanje nzotsinda, nanje nkazuka nawe, nkazobona ijuru ubuzima budashira. Hanyuma ukuzuka kwa Kristo yabaye nka validation y'igitambo twatangiwe. No kuvuga igitambo cyaremewe imbere y'Imana. No kuvuga iyo kitemegwa n'ubundi ntaco tuba twizeye uno munsi. Igitambo ni cyari kuba ico, ariko kubera yazutse agatsinda urupfu, igitambo cyatanzwe cyaremewe. Kujya kera umurewi yatwara amaraso y'igikoko amushiriye, yagera hariya ukabona aragarutse, avuga uti byanje biremewe. Kwaruko nawe Kristo kuzuka kwiwe kwagaragaje ukwemerwa kwa sacrifice Imana yadutangiye. Turi kumwe. Ikindi kuzuka kwa Kristo yabaye une victoire ku kibi cyose. Une victoire no kuvuga ngo yatsinze ku mugaragaro, yavuye kuzimu yemye asubira kuba muzima, abamwishe barasubira bamubonesha amaso yabo. Kuvuga ça a été une grande victoire. No kuvuga ngo natwe no munsi twebwe abo yapfiriye twizera nuko tuzozuka, natwe twatsinze ku bibi byose. Twatsinze ku bibi byose kuko niwe adutsindanije. Turi kumwe. Noneho ukuzuka kwiwe kwadusubijemo ibyizigiro, ibyizigiro bya kazoza. Ubu turi sûr 100% ko dufise umuntu ariko aradutegurira ahabiwe bazoja kuko tumwemera. Rero ivyo bindi byose nakubwiye utuntu nugororoka kuri ibi bintu ukizera, nta kindi Yesu Kristo uno munsi adusaba. Erega nta wizera ko icaha. Utwo tuntu twose tuguma duharira ko inzoga n'icaha, ngo ibintu by'ibiki, ngo gutanga udatanze iby'icumi, ngo umuvumo utagize iki papa, ibyo nta kintu na kimwe bivuze. Ariko utanga n'umutima wiwe ntabwo arindiriye ingaruka kuri naka. Nimpa papa shama nkumva mu gitondo mbyutse numva nshaka kuguha 50, ariko umutima wanje utari kuvuga ngo burya papa no muhango ntasenkana imi, ngo burya inyuma y'amezi ntabiri buriya nawe ngo yongarurira kama nka 200. Aho noba ndi muri trading, no ndi kundacuruza. Ariko ninguha gusa kubera umutima wanje unyemeje kuguha, that's good. Nimba muri eglise jewe numva notanga 500, ubwo bikaba biranarenze kure n'icicumi, ariko uwo munsi nkabyuka numva umunezero, mvuga jewe no munsi ndaja gutanga 500,000 muri eglise. Ariko urumva ivyo bintu bidafite agaciro kurusha kurara nicaye ndiko niyumvira mu bebe bashicicumi ngo ko mbona nake hano ngo ibintu byanazimvye ibiki n'inzu yananiye kuri habayidugije, ubwo se icicumi ndagitanga gute? Niumva ko bigarutse kuntera umutima kusubira kwikirpabiliza. Kandi jewe ukuzuka kwa Kristo kwarankuye ko culpability. Nibyo. Donc tangana umutima wawe unezerewe utitayeho
ingaruka z'ivyo utanze kuri wewe. Ariko nutanga icicumi uvuga ngo barambwiye ngo ntanze icicumi ngo kinzanira umugisha, uri muri trading, uravuga ngo ndatanga kuko nzi neza ko nanje nzoroha. Bisigure ngo iyaba atamugisha urindiriye mu gutanga icicumi naco bari gutanga, kuko abantu dukunda ifaranga. Ariko nutanga uri muri trading, uriko uradandaza imbere y'Imana. Hariho n'abigisha bakubwira ngo gerageza Imana, ngo urabe ivyo gukorera. Imana ntijigeragezwa. Imana wona bikora ugacurekura nk'imiliyoni 5 ngo ndayigerageze, ngo Imana ntijirya ideni, ngo hirya yeje zampa dimiri. Ikicecekera ibanga ry'Imana abantu naryo baramye. Ego. Nuko rero abantu tumenye ni igiki c'ingenzi, ni igiki gikwiriye. Nimba je ndi umukristo nja mw'ijuru, ntabwo doctrine z'ama eglise zizatwara umuntu n'uyu mw'ijuru, je vous jure. Ariko kwizera ibi ko Yesu yagupfiriye akakuzukira ukabizirikaho umutima, ibi bizogutwara mw'ijuru. Amen. Ego. Urakoze cyane, turagushimiye cyane kubw'iki kiganiro. Natwe turakengurukiye kuba mwashoboye kuza mukatuvugisha. Ego. Turabashimiye cyane natwe ko mwaduhaye umwanya wose, mukaduha ikibanza tukabana muri uyu mwanya, kandi ibi ni ibintu by'ubwenge. Ariko nsubiye gusaba imbabazi abantu bazobona iki kiganiro, bitazobatirimutsa, ariko niko kuri. Urakoze cyane, turagushimiye. Nejo uzotwitaye. Ni ukuri ndahari. Urakoze cyane.